Gisyo oye! Enga aho duhagaze oye! Tuwaruje oye! Moto Chako oye! Marita oye! N'abandi mwese oye! Murakoze cyane. Amashimwe menshi ku Mana tumushobora byose. Banyakubaha mwese mukoraniye ngaha, umwe wese mu mabanga Imana yamuhaye, mwikomera amashyi menshi cyane. Kuri uno munsi uri hejuru turashimiye mwebwe abene igihugu ku bwitange mwagize mu kwitabira ibikorwa by'uno munsi twari twabahamagariye. Kuva twinjira muri ano mabanga ya kino kiringo ni rya mbere dukoze ibikorwa rusange bihariye zone Kanyosha. Turabashimiye cyane rero ku kuntu mwashoboye kuvyitaba, mwiha amashyi menshi cyane. Nkuko mubizi, iminsi yose twama dusukura aho tubaye, tugasukura mu mifurege yegereye aho tuba, tugasukura mu mabarabara yegereye aho tubaye. Abatabikoze bibaye ngombwa turabahanura tukanabahana, bibaye ngombwa tuzobahasha, binaniranye tubacira umukenke muri za heze cyane twababwira. Rero muri rusangi murabona ko igikorwa gikomeye cyane, ariko uko biri kose umusenyi dukuyeyo ntusubirayo uno munsi, kandi nikajya kumanuka uno munsi kari kwava gasimba, mugabo ndazi bivanye n'ivyo dukuyeyo nibija gukunda, kazomara nawe n'amasaha n'abiri karindiriye kubandanya inzira. Musanzwe mubizi uyu mufurege abatari bake urarusumbya imyaka, mugabo by'ukuri abahinga bahubatse bari bagerageje kwiyumvira, kuko ndazi muri kahise hari abene igihugu bimuwe ngaho muri ico gice ca Kanyosha bagenda guteragirwa hirya mu gice ca Ruziba kubera ururuzi rwa Mugoyi. Abansumbye imwaka murabizi. Rero bene igihugu muri rusangi twagomba tubasabe n'ubundi nkuko byahora mukomeze gusukura iwanyu aho mubaye hagati mu ndwi, kuko nta mugabo akuburira uwundi nkuko nama nabivutse. Abajeje umutekano, abajeje intwaro, mudufashe gukebura abantu batazoza baravyumvira, kugira ngo nanone tubakebuze ka gatansi. Ndaze abashefu dokatiye bose baragafise, nimba twaraheze haje muri zone turuzuye, kuko haje n'ibigaba birafasha igihugu biba biciye amande areza akaja gukora mu bindi bikorwa by'iterambere. Aho mwari guca mwiha amashyi menshi cyane. Zone ya Kanyosha iri mu zone yinza amafaranga menshi aciye mu mande, na cyane cyane ku baduzi ibinyobwa bya brasserie, ari sukurike, abitwara nabi, abagomba kunyuruza utu n'utundi. Haje namwe ngo murafasha mu bundi buryo, none ko nta kundi biri bugende. Rero twagomba dusubire tubararike ku munsi wa gatandatu isaha nk'ijya nyene, umunota nk'ujya nyene, tuzindukire ngaha n'ubundi twongere tugabanye ibyo bisenyi biri ngaho, kugira ngo dukengire bene data bari muri Musama na Kajiji, ko kenshi nibaca babangamirwa, natwebwe amabarabara aho duca agasubira akabangamirwa. Rero musidukane niyonka nkuko mwabikoze uno munsi, ariko twageze umwimenyerezo muto mwabonye abantu basumba ibikoresho, abantu basumba ibikoresho. None wokora gutagira isuka, tukiri kwishura umwana atagira ikaramu baca bamwirukana. None namwe mubona byogenda gute? Uko biri kose ndazi ko atamuhana ubuzi isuka, ndazi ko atamuhana ubuzi gipawa. Umuntu wese abona afise ikoresho cyo dufasha ku munsi wa gatandatu azoze akizanye. Abashefu dokarti mutwibukirize amashirahamwe akunda gukora ibikorwa byo kwinonora imitsi, Intore ku Rugendo, Ishaka n'abandi, mubabwire nabo nyene ko nawe uzoturengana umutaru, bakababona batazohera ngaho gukora ibikorwa rusange, nabo nyene bazondugana, bazoca bakora siporo mu nzu. Aha rero ndabavugiye ngaha n'abene igihugu bose bumva, mubaho ubutumire ko ku munsi wa gatandatu bazoja gukora siporo bavuye gukora iki ibikorwa rusange. Atari uko nawe uzondugana ku musozi, nanje niho nzoba ndi. Karahara mu ruganda ntibacura. Umutekano iyo utabonetse murazi ngene bica bigenda.
bazaranye kwa Heneri baciye mu Ryakeca muravyibuka abanyakanyosha Gitongo utora ishashe kuri Wizire bare birashushe murabizi ngene vyaca bigenda aho rero ku mutekano niko kwirirwa turabigarukako umwe wese abe maso atuye Jerekeye impunzi muravyumva ariko nta rugamba rwo guhiga abanyamahanga ruhari ariko twicungere kuri abantu batugendera kuri abantu twakira banyumba 10 yakaranga muntu ya 20 ya 50 ya 100 urayitondera igihe uzo yagiye kumeninda banyumba 10 musinya mu makaye yingo turamaze kuza turabifata batwafasha murazi ngene bica bigenda sevyo kategisi urazi ngene bica bigenda barabizi hama ngomba mbereze ku kintu kimwe abanyagihugu mwese twese ngo dusakuzanga ibisuma bene gihugu ndabisubiramo uko nabivuze naharaha naduze mu komine Mugamba tugiye ku rusengero nabonye amasengero yose ikikijwe n'inkoni ibimito murabibona mugabo ngiye kuraba ku mutwe wako mito haba hari kwa kuma mugabo ndabaza ati none abantu bose iyo bataha byukuri haranyerera umutamu yaciye ambwira terega inkoni ifise nyinshi ati iyo hanyerera yigenza ati mugabo ni iki igisimba kigomba gusimbirako urivuna muranyumva neza nta kindi kigenza igisuma atari kwiba no kwica iryo ni jambo ry'Imana sijewe nabivuze mu gihugu cy'u Burundi turafise inzego z'umutekano nizo kwivuna abansi kwivuna umwansi ntibibujijwe ikibi no kwihanira none karashize ngani shebude zone azoze kumuhana umwe agucungira imodoka yawe karashize ngani aze muri salo gucungira televiziyo yawe karashize ngani acunga bateri y'imodoka yawe we urarahe tangura wicungere wenyine erega ibisuma turirirwana kenshi mbere tubitaha ko byinjira indani mutuma umwana wawe urakunye ku ibutike umusuma agaca yinyavya mu ishugo akiraramira mukaja kugarura ramba agacupa kagushitse umusuma wamwungaranye bari ku kazi uheza kugara nabakugurura agatwara ibyo abonye byose akaca yigira katuvyuka mu gatondo uko minduru ngo vyabisuma naje baranyivye nta nduru navugije uko harimo n'ubusamazi bwanje ariko twebwe abajeje umutekano cyo tujejwe twebwe abajeje ntacyo tujejwe nugucungera urwo ruja n'uruza n'abantu koronka baze kumuhana ngo tucungere umuhana w'umuntu byukuri mudufashe na mwebwe mwirari hari igice kimwe cagise narumvise ko bariko barabipanga chef do kati babitondeka neza kandi mani bahezagire nazajya bizogorana ko basoma basura kubiba ariko kandi ubwenge burarahugwa n'abandi mubaze ngene bariko barabyitunganyamwo mubaze muzakini ngene bariko baritunganya hama tugiye hamwe twese birashoboka nta basuma bazosura kutwiba kandi ivyo bisuma bitwiba turabana ivyo bisuma byose turabizi twama twabifashe harimo abana banyu harimo imisore yanyu harimo abavyeyi bacu natwebwe nyene turimwo kuko abaha imitahe ivyo bisuma ni twebwe nyene abadandaza niyo mbere bitaronse ni twebwe tubaha amafaranga yo kurya none tubizi chef de poste twama twabazanye tugasanga na abana bangana nguko tukama twibwira ngo na abana bamwibarabara kumbe barabaye bakomando mwibarabara washiraho peje kirego uyu mwana ndamushira none tumugira iki none ndamujane hi tukarekerana abandi twarabahanuye uti none ga papa jengira iki erega iyo ndetse kwiba sindonka amahera no kuvuze ngo ndabihebe amafaranga yo kunywa inzoga ndo cyanda yakura he kibari kibazo mugaba hamwe n'ivyo byose dushize inguvu hamwe byose birashoboka Ninyamira mabi muze muradufasha turafata ibiyayura mutwe ngo batuturake kwa porokire ngo bagiye he kandi ari mwe mu bafise mufise n'ibikoresho byose yamenya gasho dukorane neza muri twe byose rero ndazi bizogenda neza nta kindi cya kubagira uno mwanya atari kubashimira no kubakengurukira kubwitange mwakoze mu kwitaba bino bikorwa kandi tubararikira ko ku munsi wa gatandatu tuzohurira ngaha umwanya wawo ni nyene kugira ngo turabe ko twogabanya
ivyo bisenyi biri muri iyo kanivu kugira ngo amazi akomeze kuronka inzira. Imana ibahezagire kandi mwarahezagiwe, murakoze. Urakoze cyane rero, uno mwanya tuba turangije ibikorwa rusange. Imana mushaka byose irahezagire umwe wese uko agenda kose ajyana n'Imana.